Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka. Ikiganiro mushikirizwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru mu biro vyanye n'iteka umukuru w'inama nshingamateka. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 2080 uyu mwaka w'ibihumbi 2021 inama nshingamateka yarakoranye mu nama ya bose kugira ngo bige bongere bemeze integuro y'ibwirizwa rigenga itegeko ryo gukoresha no kugenzura ibintu birimwo ubumara ivyo bita produits chimiques mu rurimi rw'igifaransa. Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema niwe yari yatumwe imbere y'abanyakubahwa abashingamateka kugira ngo abashikirize imvo n'imvano itumye leta yifuza ko iyo nteguro y'ibwirizwa yo kwemezwa. Ati Uburundi burakoresha ibintu birimwo ubumara, ivyo navyo kenshi ngo bikaza bivuye hanze mu bindi bihugu. Hari ababikoresha mu kinyegero bakabita aho babonye hose, ibisigarira byabyo bigaca bigira ingaruka mbi ku magara y'abantu, ku mazi hamwe no ku kirere. Eka mbere ngo leta haraho itamenya neza ubwoko n'igitigiri cavyo ngo kubera atamategeko atomoye abigenga, ugasanga iningingo hamwe n'ibihano biragoye gufata. Kino gikorwa nk'uko mubivuze kijanye n'ibijanye n'ubumara n'ibikoresho biri mu bumara, ikoreshwa ryabyo co kimwe n'ibisigarira byabyo riguma ryibonekeza ku bwinshi, kandi mu Burundi atategeko ribigenga rihari. Kubirangura, kubidandaza cyangwa kubikoresha mu kinyegero birafise ingaruka mbi ku magara y'abantu eka n'ay'ibikoko hamwe n'ibidukikije. Kubera ko irangurwa idandazwa ryabyo ritagira amategeko, ntiduheza ngo tumenye ubwoko cyangwa igitigiri c'ivyo dukoresha ngaha mu Burundi. Bisubiye iyo igihe cyo kubikoresha giheze, ababikoresha baca babisambura mu kinyegero canke bakabita aho babonye hose badakurikije amategeko y'ibidukikije, bigaca bitosekaza amazi, isi ndimwa, ikirere, tutibagiye amagara y'abantu. Kubera atategeko ribigenga, nta ngingo zibereye zifatwa ku babikoresha, nta nizo gukingira abakozi ku byerekeye ingaruka mbi yabyo ku magara y'abantu. Ariko naho bimeze uko, idandazwa n'ikoreshwa ryabyo hamwe n'ibibikomokako ni kimwe mu bigize ubutunzi bw'igihugu no kubaho neza kwa bene igihugu. Mu kwifatanya n'amakungu, Uburundi bwarashize ku mukono kandi buremeza amasezerano mpuzamakungu ajanye no kubitunganya. Aha twovuga nk'amasezerano y'Ibamako ku byerekeye ibuzwa ryo kurangura hamwe n'icungerwa ry'imicafu y'ubumara muri Afrika, amasezerano y'Ibar ku byerekeye ibuzwa ryo kurangura no gucungera isamburwa ry'imicafu y'ubumara ku isi, amasezerano y'i Rotterdam ku byerekeye idandazwa ry'ibintu birimo ubumara bitandukanye, amasezerano y'i Stockholm ku byerekeye ibihingurwa biramba, amasezerano y'i Vienne ku byerekeye ibyo gukingira igisenge c'isi, amasezerano mpuzamakungu ku byerekeye ihindagurika ry'ibihe. Gushika ubu ibyemejwe muri ayo masezerano ntibiraja mu mategeko y'igihugu cacu, dukuyemo itunganwa ry'imiti y'indwara z'ibiterwa niyo gupompa ubukoko bimaze kuronka amategeko abigenga. Kubera ivyo, nta ngingoro zibereye nk'uko nabivuze zo gukingira abakozi n'abenegihugu mu kwikingira ingaruka mbi zivuye kwitunganwa y'ivyo bintu birimo ubumara bitera ingaruka mbi ku magara y'abantu n'ibidukikije.
ikindi kandi kibonekeza ibisata byo gukingira amagara y'abantu protection civile na Croix Rouge byama bitabara mu gihe cy'impanuka birafise ikibazo cyo gutabara abenegihugu iyo habaye isanganya yaba ku mabarabara mu bubiko mu mihana y'abantu bitewe n'ibyo bintu biri mu mara kuko bitaba bizwi ubwoko cyangwa igitigiri cyabyo. Rero ishigwa mu ngiro rya politike y'igihugu yo gukingira ibidukikije bitewe n'ingaruka mbi y'ibyo bintu biri mu bumara risaba ko haba itegeko ribigenga biherekejwe kandi n'ibihano bibereye kugira ngo dukingire abenegihugu n'igihugu mu gukurikiranira hafi abo bose bazorenga kuri ayo mategeko. Nyene iteka ngiye imvo n'imvano kuri ibintu biri mu mara kandi muzi yuko bibangamira koko amagara y'abantu hamwe n'ibidukikije. Murakoze. Iryo bwirizwa rikaba rizotuma kandi haba igenzurwa ry'ingene ivyo birimwo ubumara vyunguruzwa hamwe n'ababikoresha ko babikingiwe, nayo uruhusha rwo kuvyinjiza mu Burundi ngo rukazomara imyaka 3. Abashinga amateka bakaba bararonkejwe akanya ko kubaza ibibazo. Nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inamashinga amateka ati muri ivyo birimwo ubumara ati mbe ubu vyari bimeze gute ko atacahora gikorwa? iraba ibijanye n'amaproduit chimique mugabo hakagira ivyo dukuramo. Turakeneye nyakubahwa umushikiranganje ko iyi ngingo ya kabiri muyitubwira ko neza, mugabo kandi nari nategereje gusaba ijambo kuko nari nzi ni abavuga imbere yanjye bakaba bagishikako nagumye niyumvira iyo leta iriko iriyumvira gushiraho integuro y'ibwirizwa nuko ibifise muri iyo domene aho ibintu bigeze uko bimeze, mbega ubu byari bimeze gute kugira twumve bitwamara kwemeza ino nteguro y'ibwirizwa ko hari ikibazo tuje gutorera umuti, canke nk'uko mugenzanje honorable Janvier abivuze nta cyakorwa. Ndumva ko tugereje tuzi uko byari bimeze n'akarusho ino nteguro y'ibwirizwa igiye kuzana byo gufasha kugira cyane cyane n'abenegihugu guserukira bumve ko baje kugira kuronka avantage ijanye no mu bijanye no gukoteja ubuzima bwabo nk'uko mu mvo n'imvano mwabivuze nyakubahwa umushikiranganje. Murakoze cyane nyene iteka. Naicegera ca kabiri c'umukuru w'inamashinga amateka ati turavye ingene amasitasiyo yegereye imihana bizohava bigorana, ati kandi ni henshi mu ntara zo hagati mu gihugu batagira amasitasiyo, igitoro kikagurishwa mu mabido. Akabazo ka kabiri ndakerekeza ku ngingo ya 57 ivuga ku bijanye na stockage des produits chimiques, aho batumenyesha ko bitegerezwa kuba biri éloigné des postes de travail, des bâtiments administratifs et autres. Rero bavuga ati turavye ingene ayo cyane cyane bijyanye n'ibitoro amasitasiyo ya esanse na mazutu ingene zisanzwe zitunganijwe ngaha mu gihugu, bwa mbere bwobwo ni zike, hanyuma ugasanga biregeranye n'imihana, biregeranye n'amasoko. Gushira mu ngiro iyi ngingo ndabona ko kumbure abatesha mu ngiro bizogora, nagira numve ubuhinga kumbure umushikiranganje abashikiranganje bw'urudandaji n'ubujejwe ibidukikije ingene bazokora ico kintu. Akabazo ka gatatu ndakerekereza cyane cyane ku rudandazwa rwa magendu. Numvise ko bafashe ibihano bihambaye, ariko turavye ingene mu Burundi bwacu bumeze buriko buratera imbere, turavye ruguru mu gihugu dans le pire qui est du pays, on ne peut pas le transport de taxi moto zirashika hasi ku mitumba ahantu aka station kumbure muri yo komine cyangwa muri ako karere ibako.
ibintu byo gusyesha ubugari n'ibindi aho usanga abenegihugu kubera ariko baratera imbere kandi ari benshi bakenera igitoro none nibaza ko kijya gitoro bajya abatagisi moto bagenderako ko tubona iyo tuduzi iwacu cyangwa turayeyo nibaza ko kivahe nibaza ko ari amasitasiyo ari ku makomine yose agira amasitasiyo rero nkavuga nti boraba nari muze tugira tuyishireho turavye umurindi tugezeko ahubwo tuniyumvira ingene mu makomine cyane cyane leta twese ababishoboye amasitasiyo yomanuka gushika ku mashefu y'amakomine kugira ngo barimite abo bantu bikika mu kiza basugika mu kiza kuko nta kundi bagira baje kurondera igitoro aho kiri musi y'ibitanda n'ahandi komusa twoca turimita amadega akunda gushika amasanganya y'imiliyoni n'ibindi nayo makenga narifise nagomba kumbere gusangira n'umushikiranganji kugira ngo tubone tuvire ingene babitegekanya kugira ngo uru rudandazwa cyane cyane ya gestion y'ibiraba produit ari sensible bizogende neza bitononye ubuzima ndetse atari amasanganya y'abo abandi bashinga amateka baragarutse kuri ivyo birimo ubumara bikoreshwa mu mashuri mu laboratoire ugasanga abanyeshuri ntibafise ibikoresho byo kwikingira ibindi ugasanga byarataye igihe bigatera impungenge uko babisambura zitwara amahera menshi cyane na distribution aho batujyana ntabyo bakoze ndigira guhingira arinzi kubera ko ibi bintu byoturika abasiga amafaranga nifuza rero yuko amarishe yose amakora taxi produit muraba yuko muzimenya mugaheza mukamenya ibyaje n'ibitaje murakoze nyamutego. Bamwe mu bashinga amateka barabajije kandi kubijanye n'ubumwanya aho babona ko hakiriho bimwe bimwe mu bidondazwa usanga biza bitekeye muri ubwo bumwanya. kuko iri ryo ubona rizokoroha kugira ngo rije asatutante akarorero urabona neza yuko nk'abarya wa mekanisiye bakora mu buyenzi bagira ibintu by'amavidaje amabutibiki bizoborohera kugira ngo barikurikize murakoze cyane cy'uburyo. Kuri ibyo bibazo umushikiranganji Deogide Rurema akaba yaratanze umuco. Ingingo ya 57 muti kubyerwanya ku hafi y'amazu l'oriedo do poste de travail erega nico gituma muri etat d'Orient turiko turagira umwirimburo ibi byose twabibonye ariko murabona kenshi byarakogwa abantu bakabirenza ku ruhu rw'amazi ariko yabaye ikibazo niho baca babona ingaruka mbi. Aha ico bakunda kuvuga na amastation yegereye ku ngo z'abantu cyangwe ibi bitoro nyene usanga bibitswe mu mazu y'abantu iyo habaye ingorane murabona ingene bigenda twese tugaca tuza gutangura gutana ku mwikomo cyangwe ubuzima bw'abantu bwahoniye nibi rero aya mategeko iri tegeko ritagiyeho tuzokwama tubiraba gutyo nico gituma navuze yuko ibintu byose bya affect l'environnement biri très diversifié ni iki catumye iri tegeko nyakubahwa cegera ca kabiri cy'umukuru n'amashinga amateka tugiyumvira kuko ibi byose byaratumye tubona yuko ibiriko birakogwa atari byiza cyane. Ni naho mbere cegera ca mbere cy'umukuru n'amashinga amateka avuga ati mbega
ubu bimeze gute nuko nyene bimeze ibibazo muri ko murabaza murumva namwe yuko ibintu bimeze neza kumbure byahora bikorwa bigatunganwa de manière isolée mugabo dushaka yuko tuba beaucoup plus complémentaire tugakora synergie kugira ngo utu tuntu duto abantu bakunda kwishamo tuhave mwavuze muti bihano emwe nitwagira ikinya je navuze muri komisiyo ngiye ahantu kuri station sanga nta bitoro bihari imodoka yari ikamye komba gukamya idashika i Bujumbura mugabo baca banyereka bati wogenda hajya kuri rya nzu hari baracuruza ibitoro mu mabido ntibari banzi kuko atakuri nari kubigira nagenda bigura mugabo bica bimpa iciyumviro ngenda kuraba camuraba ntibabishira no muri salo babishira hariya ahantu bajyama munsi y'igitanda hinyegeje ntibumva yuko bariko barakorera amahera ariko habaye ikibazo twese dusigara turaba twijiriwe nibi bintu ushaka yuko dutegerera hamwe twese nituze turavuga ngo reka dukinge mu gihe bumvise ko hariho imbere yuko haba ibihano tuzobanza guhimiriza bene gihugu bumve aha rero nukuri batubwiye yuko ari imyibutsa yataye igihe ngo ukize akiri wabo nyakubahwa ese mwadufasha namwe tugategera yuko ukize akizi wabo akagasitasiyo mugatanga karorati jewe ndagashize hariya ku mutumba kugira ngo babone ko ndiko ndakingira abene igihugu aka kamuro nkagatera mwebwe mwese na jewe ndakitera twongera dutera kamo aba kwizatunga n'abikorera utwabo koko kugira ngo tubone ko atari ukuguma dushira ibintu Bujumbura gusa ariko byiza ari kwimanukana hariya ndabakengurukiye kuri kano kamo ariko tuzobikorana honorable Prosper nico kimwe na honorable Janvier ku mashuri koko hariyo de laboratoire bagashaka de produits chimiques ariko kubigura ni kimwe kubijera n'ikindi twavuze iyo hageze ko bitaga igihe bamwe babisambura atabuhinga abandi bakabita aho babonye ibi byose navuze haba muri santé muri education no muri défense no muri sécurité no muri recherche iyo hageze gusambura ibi biba byataga igihe hari uko bikorwa kandi hano bamenyesha yuko hari ibyo tudashobora gusamburira ino mu gihugu kubera birengeye ubuhinga turinda kurondera uruhusha kuza kubisamburira hanze ariko ibi twebwe itegeko twarizanye kugira ngo ntihabe ikuburiro babandi bazanye ibicafu muri Afurika ngira ngo muri Aziya hariho nk'ibihugu bazana ibintu mu kinyegero ugasanga bayitaye mu gihugu cyangwa mu biyaga bikabyura izindi ngorane. Honorable Pascal ngo interdiction kuri interdiction y'amasashe kuri nyamba hariho resultat iboneka cyangwa iri kiraboneka ni ku masashe bwa mbere nta nduru yavuze kandi byari ibintu birimo amahera hariho utuntu tudashobora twarabivuze neza ibi n'aya mamatera azava hanze ugasanga hariho amasashe hariho des exceptions mugabo hariho na mode de gestion aha twogwana n'ibintu bito niho tuvuga tuti yaba n'amacupa aje ya plastique umuntu ategerezwa kwerekana ubu le plan de gestion n'ibiro duca tubishira muri ico ca plan de gestion utwo dusashe duto badushira dans un centre de collecte cyo kimwe n'amacupa hariho abagwizatunga bariko baraza nabo baca bafata ivyo babirosikra bikazovamwo ibindi bikoresho hanyuma nko mu nyubako mu magara y'abantu no muri education
amasashi akoreshwa yo turatanga ko derogation speciale impusha zigatanga. Bamaze kurica hirya nino banyakubahwa abashinga amateka bakaba baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. Iruhande yo gutora amabwirizwa inama nshinga amateka irarangura ibindi bikorwa biteza imbere abene gihugu. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 19 uwo mwaka w'2021 inama nshinga amateka iserukiwe na nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka hamwe n'abagize ibiro yarashikirije impapuro z'umutsindo ku bafasoni 30 bari barangije inyigisho zo kubarira. Izo nyigisho bakaba bazihabwa bafashijwe n'inama nshinga amateka y'u Burundi ifadikanije n'ishira hamwe Al Maktoum rifise icicaro i Dubai muri Emirats Arabes Unis. Uwo mugwi ukaba ugize wa kabiri urangije izo nyigisho. Iruhande hizo mpapuro z'umutsindo bagaca baronswa n'ibikoresho byo gutangura uwo mwuga wo kubarira. Abaronkejwe izo nyigisho bakaba bashimira inama nshinga amateka na Fondation Al Maktoum kuri ico gikorwa batanguje kibatuma biteza imbere batarinze gufata amadeni ngo bahomvye imiryango yabo. Nayo urongoye ishirahamwe Al Maktoum akabashima ico ciyumviro ciza catangujwe n'inama nshinga amateka. Ishirahamwe arongoye naryo rica rifata mu mugongo aca yemera ko bazokwama bashigikira uwo mugambi. Mu ijambo yashikirije umukuru w'inama nshinga amateka nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe yarashimye abo bose bagize ico baterera kugira ngo izo nyigisho zishoboke, cyane cyane ishirahamwe Al Maktoum ryashize u Burundi mu bihugu bifata mu mugongo. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe akaba yarakeje abo bakenyezi bahejeje kurangiza izo nyigisho abasaba kwigisha abandi ariko na cyane cyane bakorere hamwe mu mashira hamwe. Murabona ko mwagiriwe ubuntu iruhande y'ingisho mwaronse muraronse n'ivyankenerwa byose kugira ngo muce muja ku kivi. Izi nyigisho zatanzwe ziratanga umwizero mu muryango kandi zigaragaza umwitwarariko leta ifitiye abene gihugu bato bato. Turabasabye ko izi nyigisho muronse mutozigumizamwo, nimugende umwe wese aho yajava harya mu miryango no mu babanyi mubaronse namwe izo nyigisho. Bibaye nkenerwa muje mu mashirahamwe mwiteza imbere. Amashirahamwe ni ikintu gikomeye, ni ikintu n'uburyo bwo kwiteza imbere igihugu cy'u Burundi cyahisemwo, noneho kibushira imbere y'iyindi migambi yoshobora gukorwa ku bene gihugu. Aha rero namwe muce mufata iya mbere muje muri ayo mashirahamwe y'amasosiyete koperative dusanzwe twumva, namwe muce mujya hamwe mukore ishirahamwe rimwe, gutyo bizoba byoroshe ko mushobora no kubandanya mwaka imfashanyo mu gihe muzoba mwishize hamwe. N'aba babafashije barashobora kubandanya babafasha, ariko mumaze kubereka ko mugiye hamwe mukoze ishirahamwe rimwe rikomeye. Kandi n'aba baserukiye ubushikiranganje n'abazobavugira, kuko bizoba byumvikana ko mugize umurwi munini kandi ukomeye koko ushobora kwiteza imbere ngo igihugu kiba bisaba. Aha rero nimuva hano ntimuce mwirukanga iwanyu mu ngo, oya mumanze mwicare hamwe, murabaho mwicara muje hamwe mwiyumvire ingene iryo shirahamwe mworitunganya. Nimukenera babafasha hano mu nama nshinga amateka murazoturya kara tubahe nk'umuntu yobafasha kugira ngo iryo shirahamwe murikore.
ikindi mbonamo nuko iri shirahamwe Al Maktoum nako ni fondation rizonezerwa ryumvise ko mwishize hamwe kandi nabo babibasavye, noneho muze mubandanye, ntimuce mugenda ngo muvyibagire canke mubibagire, ahubwo muze mubandanye mukorana nabo, mubandanye musaba ko hogira ibyo babafasha, ariko biciye namwe kuri ya ngendo ya ntumbero muzamwijiyemo gukora ishirahamwe. Barya babigishije nabo nyene iryo shirahamwe barashobora kuzoza kubafasha kugira ngo nabo baryinjiremo, bababere koko inkingi, babafashe, babandanye baba hafi, babaherekeza kandi nabo muri kumwe. Twebwe natwe ku izina ry'inama nshingamateka icyo twiyemeje ni ukuzobakurikirana tukaraba ko by'ukuri izo mashini muzoba muri ko muzikoresha icyo zagenewe, nuko hari akarusho zabazaniye. Inama nshingamateka nayo mu biyerekeye yifuza ko ubucuti buri hagati yayo na Fondation Al Maktoum bwotera imbere kurusha. Muri iyo ntumbero banyakubahwa bashingamateka bafadikanije n'iryo shirahamwe boronswa ubumenyi mu vyerekeye iyindi myuga itandukanye kugira ngo nabo bashobore kuronsa ubwo bumenyi abenegihugu baserukira, gutyo nabo bagira uruhara ruboneka. Izo nyigisho zikaba zari zimaze amezi 3. Iruhande y'ivyo bikorwa byo gushigikira abenegihugu, inama nshingamateka irashigikira umugambi w'ibikorwa rusangi. Ni muri iyo ntumbero ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 16/0 uwo mwaka w'2021 icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Sabine Ntakarutimana yari yishikiye mu ntara ya Muyinga, aho yifadikanije n'abenegihugu mu bikorwa byo kubaka igisenge cibanze c'inyubakwa izo bigeretse kabiri izokoreramwo ngo buramatari hamwe n'ubundi buzi bwa leta. Ivyo bikorwa bikaba kandi byari byitabwiwe n'intwazangabo mu gisirikare n'igipolisi bavuka ngaho imuyinga barukiye mu ishirahamwe SODEV. Buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwanayo akaba ashima abariko baritanga bose, amenyesha ko mu kwezi kwa gatanu twuza igisenge ca mbere kizoba caheze. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka akaba yahamagariye abanyamuyinga bose kubona ko ivyo bikorwa ari vyabo, baterera agacumu kubumwe kuko niyuzura bazohakenera bose ataco baravye. Yongeye abasaba kwikingira ikiza corona na cane ko iyo ntara iri ku mupaka. Avuye ngaho umushingamateka Sabine Ntakarutimana yaciye aja muri komine ya Gasogwe ku mutumba wa Nyungu yifadikanije n'abakenyezi bavuka muri iyo komine, aho bari bagiye kwibarutsa umuryango wa Elia Muhitira na Anosiata niyo nkuru wibarutse ubushuri. Bakaba bagiye bamushiriye ivyankenerwa bitandukanye bigizwe ahanini n'amabati, impuzu z'abana, iz'abavyeyi, ibifungurwa, amasabu, ibyo kwifuka, ibikoresho byo gukinjika n'ibindi. Akaba yasavye abenegihugu gushigikirana mu kibano bongera bibuka kwikingira ikiza corona. Kuri uwo munsi nyene icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka akaba yarashigikiye intwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi zivuka ngaho mu ntara ya Muyinga, aho bari baramutse bifurizanya umwaka mwiza. Bukeye bwaho ku munsi wa Mungu icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka akaba yari ifadikanije n'abakirisu muri paruwase ya Gasorwe mu nkuka y'imisa, naho nyene akaba yabandanije abasaba gukurikiza impanuro z'abaganga zijanye no kwikingira ikiza corona virus. Aha akaba ari naho dusoreje kino kiganiro cacu. Mwakoze kudukurikirana, mugire amahoro n'amahigwe mu banyu no mu byanyu. Murakoze.